Bakunzi ba Rwose TV turabaramukije ikaze nigwanye mu kiganiro birakuraba mutibiki ivyo bibera iwanyu byo mubayemo mutegurirwa na Remireke nguruki uheruka mu kiganiro giheruka twarabaganiriye aho iciyumviro cyo gukingira ibidukikije cazananye icyahagurukije amakungu yumva ko yokingira ibidukikije turabona ko shirahamwe impuza makungu nayo nyarahavuye gafata mu minwe ico kibazo gushika naho havuka ishami ryo shirahamwe gitwa peniwe rijejwe gukingira ibidukikije kw'isi iryo naryo cabaye igikorwa cavuye mu nama i Stockholm yabaye mu 1972 none n'ubu ikabandanya shigikira ibihugu mu migambi yo gushigikira canke gukingira ibidukikije nawe kuri uyu munsi twabateguriye ikiganiro kiraba ibidukikije ku Burundi tuti none tuvuye handi mu Burundi hoho vyifashe gute ibidukikije byo mu Burundi babiha ikibanza kihe birakingiwe mbega abantu bose barabitahura igikorwa cyo gutahura ibidukikije kigeze he rero sinza gutamba nirorera turi kumwe n'umutumire ngaha ubona wese wundi cyatubasabe yidondore abariko ratukurikirana ikaze nigwa murakoze umenyesha makuru hanyuma ku mazina nitwa Natanael Izodohoza nkabandi umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza benshi bita master nkabaniga mu gisata cyitwa société pouvoir territoire développement durable ni kuvuga igisata kijanye n'imibano ibijanye n'intwaro ubuteza imbere akarere ndetse n'iterambere rirama ndi mu mwaka wa mbere murakoze hama tutarandiriye none wewe nk'umurundi canke umuntu uri kurabikurikirana amashuri ya kaminuza ibidukikije mu Burundi bone yemeze gute ego nyako abamenyesha makuru nkuko mwahereye mu bidondora kubijanye n'ibidukikije mu gihugu cyacu cy'u Burundi na twebwe ntitwasigaye inyuma y'amasezerano yagiye araba urwego mpuzamakungu Uburundi nabwo nyene bwahavuye bwifadikanya n'amakungu mu gukingira ibidukikije tugerageje kuvyihweza turabona cyane yuko Uburundi bwaciye butangura gutera intambwe mu kurondera inzandiko zigenga ibijanye no gukingira ibidukikije urwandiko nyamukuru twisunga ku isi yose mu bihugu bitandukanye ni ibwizwa shingiro rero yaba ijyaheruka imbere yuko haba ibwizwa shingiro rishasha rihinyanyuwe mu mwaka wa 2018 ndetse n'iryo rero rishasha turasangamwo ingingo zimwe zerekana akamaro gukingira ibidukikije aho rero ni nko mu gace karyo ka 55 bita article 35 aho rero turabona neza yuko umuntu wese atumiriwe gukingira ibidukikije hama hari amasezerano atandukanye ubundi bwagiye burashira ku mukono aho tubashobora kuvuga nk'amasezerano yabereye Iramsar ayo masezerano akaba yarashingiye ku gukingira uburere usa n'uburimwe amazi yo bita les zones zimide ni kuvuga ahantu hashobora kuba hari nk'urufunzo hajaga hari amazi ivyo byose biri mu bidukikije hanyuma kandi hari amasezerano nk'uko mwabivuze i Stockholm ayo nayo rero akaba yari yagiye kuraba ingene twogwanya itose kaje ibidukikije ugusanga abantu bashobora gufata ibintu vy'imyavu bagasanzagiza aho babonye no kubangamira isi habe gisenge c'isi aho dushobora kuvuga mu Gifaransa duti les polluants organiques ako nitwokengagiza ko ari nari masezerano yabaye kwa Afrika ayo masezerano nayo akaba yavuga ati ni gukingira ibidukikije uko twabisanze ico twita la nature tukongera tukarabira hamwe n'amasoko kama ico twita mu Gifaransa ressources naturelles iyo ni intambwe yagiye ategwa n'igihugu cy'u Burundi mu gushobora kwifadikanya n'amakungu mu masezerano atandukanye yagiye arashigwaho ndakuze cyane uravuze mu gihugu cacu ko ne mu bwizwa shingiro hari mu ingingo iceje gukingira ibidukikije none byaciye bigarukira ngaho egome ntibyagarukiye ngaho inyuma yuko hagiye harashingwa ayo
amasezerano atandukanye ubundi bukayatera ku mukono. Uburundi bumaze kugera hagati mu gihugu bwaragerageje gutera iyindi ntambwe burashiraho ibisata bitandukanye bijejwe no gukinga ibidukikije. Aho twashobora kuvuga nk'igisata benshi bazi ku izina rya OBPE, Office Burundi pour la protection de l'environnement. Aho rero muri ico gisata baragerageza gukurikirana ingene ibidukikije byifashe mu gihugu cy'u Burundi, kubikingira nimba ari ibinyabuzima bibangamirwa. Abijejwe bagerageza kuvuga ati turabe kugira ngo ntiduhabe dusanga abantu bashiye bakora ibidakorwa babikora kwa byiyumviriye mu mazi ngo bashobore gutosekaza akaranga canke se akame nimero y'ibidukikije. Ariko kandi si ivyo gusa, hariho n'itegeko rigenga ibijanye no gukinga ibidukikije, iyo tuyita code de l'environnement. Iryo naryo rero n'itegeko ubundi bwaciye bwishiriraho naryo riza gusobanura neza ingene hashobora gukingirwa ibidukikije mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko rero ntitworeka kwibaza duti none tugerageje kuraba mbega mu gihugu cyacu cy'u Burundi ivyo gukingira ibidukikije babiha ikibanza ikihe nkuko mwabivuze mumenyesha makuru. Rero kiretse uko gushaka kw'inzego zo hejuru abatware n'abarongozi, hariho abantu batandukanye bagiye batera intambwe mu gukinga ibidukikije no mu gutera intambwe. Turibuka nk'umutama azwi cyane muri cyacu cy'ubundi yitwa Mbonerane. Uwo rero akaba yarabaye ikimenyetso sindamusiga cyo gukingira ibidukikije ngamwe mu cyacu cy'u Burundi. Ariko rero tugerageje kuraba abarundi natwe turacari nyuma mu gutera iyo ntambwe, na cyane ko menga hariho aba bataratahurwa neza mbega ibidukikije nibiki, hokogwa iki kugira ngo tubikingire. Iyo rero iracari ingorane. Tuvuze ikibanza tubiha tumba ko ikibanza kiri tukigibiha ikibanza gitoyi cyane ugeranye n'ishoboka kugira ngo ibidukikije bikingirwe. Yego narogerageje kuraba aho harabaye ukudakingira ibidukikije ngaha mu Burundi kugira ngo barinde bazana ayo mategeko yose canke bisunga makungu bo bafatiye kuki. Ni gicoba kigaragaza ko mu Burundi nanye harakenewe gukingira ibidukikije. Yego murakoze menyesha makuru. Kuri ico mu bisanzwe tugerageje kuraba kuva na kera Imana ikire mu muntu yamubwiye ati ndaguhaye isi uyigabe kandi uyiganze. Ukuyigaba yavuze rero ni ukuyitunganya, kuyiteza imbere, icyo twita mu gifaransa l'exploitation. Rero bibonekana yuko uhereye ku isi yose no mu Burundi umuntu iminsi yose yami ashaka kuca akoresha isi uko ayigombye, akaca agira icyo twita exploitation exagérée. Rero no wacu ni wacu mu Burundi ntibyasigaye inyuma, aho usanga rero umuntu avuga ati jewe nimba ari kibira sindahigera umutwe, nimba ari ishamba cimeza rya Monge hariya higi Bururi, nimba ari hariya mu Ruvubu ndagenda ngende guhiga ngende kurimayo. Urumva tugerageje kuraba no mu Burundi ibijanye no kubangamira ibidukikije ntibiri nyuma. Rero twihweje ayo masezerano yose yagiye arasinywa nizo ntambwe ubundi bwateye, iki kibuze gushika no mwanya nishigwa mu ngiro y'amategeko. Amategeko yarahari, abagerageza kwitaraho ibidukikije barahari, bo barageza gutanga umuco w'ibyokorwa mugabo hakabura ingene bija mu ngiro. Ubwacu rero abarundi natwebwe birakwiriye ko duhindura ivyiyumviro tukabona iciza twita mu gifasa lo bien-être yo gukingira ibidukikije, kuko tubikingiye natwe twabikingiye ubwacu. Ego muravuze muti umuntu yamagomba kucarima canke guhonya amashamba gaba hari kiba kibitumye. None iki kiba gitumye yiyumvira kuja ko kuriba mu kibira? Ni iki kiba kimutumye kugira ngo bari ikintu kimutuma yoja kurima nkaho hantu canke aja guca ivyo biti? None iki kiba kibitumye kiba kiri inyuma y'ivyo bintu? Murakoze. Kuri ico twovuga duti ibijanye no kubangamira ibidukikije byagiye birabonekana cyane cyane bigwirirana cyane aho dutandukiriye ibyo twita igwirirana ry'abantu, la poussée démographique. Kuko kera tuko twarumva yuko abarundi bashobora guhiga mu ishamba cimeza, abantu bashobora kugenda ahantu mu ishamba agiye doga ati naho ko ari kurima ugasanga nakantu gatoyi ku nkinga ntibinji ndani nk'ivyo byo mu kibira. Muri make ishamba ryari rikiri ryose.
rero ubu abantu bagwiriye urasanga umuntu avuga ati jewe none nokora iki kugira ngo mbeho, abonye rero n'akandi kantu k'agahengekezo na gatoyi gasigaye ntakagera umutwe avuga ati ngenda narimye. Nivyo abatware rimwe na rimwe baragerageza kubereka yuko ivyo bintu bitabereye, mbere tukaba twokwita nko kubirukako ubone ko babibona, mugabo ntikibuza yuko bavuga ati none ari ugupfa no gupfa, ari ugukira no gukira. Mbwirizwa rero kugenda kurima, mbwirizwa kugenda guhiga, mbwirizwa guca igiti kugira ngo nturire amakara kugira ngo ndabe yuko ubuzima bushobora kubandanya. None turavye ko leta ariyo ibiri hejuru mu gukingira ibidukikije, irashiraho amategeko, igashiraho n'imigambi. Turabona ko hariho n'umugambi ugezweho wa Uburundi urambaye, aho bahimiriza gutera ibiti. None muri ko muraraba nka aho muhereye mugarukiriza amaso, mbona uwo mugambi wo gutera ibiti abantu barawitabirira canke boshobora kubona kuzoronka aho bitera? Tutwishimikije uko kuntu kuri kuravuga bwirana ry'abantu. Mubisanzwe nkuko mwabivuze, inzego zo hejuru zimwe zimwe ndetse nawe no kwitabakorana bushake nkaba mutamambonerane nigeze kuvuga ntako batakora. Rero mwavuze umugambi wa ewe Burundi urambaye, ujya ni umugambi mwiza cyane wo gutera intege, wo gushigikira, wo kumva ko twese twokwitabira. Rero iyaba natwebwe mwakojeje nk'ikirugwaruka, iyaba n'ugwaruka ruri inyuma zanje nugo mbese tungana, eka mbere n'abadukuriye, umwe wese yo kwibwiriye ati birakwiriye yuko n'amaburi burije nanje ntera igiti. Biratuma kumbure tugarukana ka kanovera ka karanga k'isi yacu twasanzeho la nature, tugasanga mu gihugu ibiti birahari, amashamba arahari. Rero ubwa mbere hoho kuba ico gikorwa twogikora biza kudufasha kugira ngo uguhimoyeka bishobore kugenda neza, kuko turazi neza yuko amashamba aratuma impwemu duhema zishobora kuba nziza. Abarundi rero ubwabo twabonye ko bari bakiri inyuma mu bijanye no gutera iyo ntambwe gushigikira ibidukikije mu kubikingira. Rero byari bikwiriye yuko batahura akamaro ko gukingira ivyo bidukikije, bumvize ivyo ababakurira bababwira, abatware, indongozi, ndetse nabo twita abantu bihaye gukingira ibidukikije, abakorana bushake, kugira ngo nabo rero batere iyo ntambwe maze bashobore gukingira ibidukikije. Yego, none turiko dutera tuja ku musozo, bakunzi wa Rwose TV, turabonanya n'umutumira wacu, hanyuma mu gusoza tuja ku musozo iganiye. None mubona aho kugwiki kugira ngo abantu batahure gukingira ibidukikije, umuntu wese canke umurundi yumve ko yokigira coba iki igikorwa ciwe bwite gukingira ibidukikije? Murakoze mumenyesha makuru. Mu bisanzwe rero mutiho kugikigushika uno mwanya, ndavuga hanini ibikorwa bibiri nyamukuru byokorwa kugira ngo ibidukikije bishobore gukingwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa mbere nuko hogwizwa uguhugura no kwigisha abene igihugu ibijanye n'ibidukikije, kumugambe mbega ibidukikije nibiki, kuko hari uzokumva yuko ibidukikije ari ayo mabuye gusa n'ivyo bintu abona, ntazi akamaro kabyo, ntazi imigenderanire iri hagati yiwe n'ivyo abona, les relations. Rero abene igihugu bose bashoboye gutahura neza icaye cy'ibidukikije n'isho kugira ngo ibidukikije bishobore gukingirwa, kiba gikorwa ciza cyane. Bamaze guhugurwa, haba hasigaye rero nabo kwigira inama mu mitima yabo, ico twita la prise de conscience. Bashoboye rero kwigira inama bakavuga bati bwabundi rero birakwiye ko dushobora gukingira ibidukikije, aho urumva iyo ntambwe ibibaye nziza cyane. Ica kabiri gikenewe kugira ngo ibidukikije bikingirwe ni ukubahiriza amategeko. Tugiye kuraba hariho inyandiko nkoragenda bivuga usanga ziraho mugabo zidakurikizwa. Nimba ari umucamanza ugasanga ntiyibuka kuzama ariko arakurikiza ya mategeko kugira ngo nimba ari uwononye ibidukikije ashobore guhanwa. Ugasanga rero hariho inyandiko ziguye mu biro, ibitabo byaragiye ko n'intumo mugabo ntibaguma basura ngo barabe ingene byokurikizwa. Harakwiriye yuko haja mu gihe amategeko yashyizweho, ico naco coza gufasha kugira ngo rero n'ababene gihugu bamara kumva akamaro gukingira ibidukikije bamenye n'amategeko abahana,
hagize n'uwahanwa bashobora nabo nyene kwisubira kati bwa bundi tubandanije navyo twebwe biradukorako nuko no bivuga mu mesha makuru. Turagushimiye mutumire wacu. Ego murakoze natwe twakengukiye cyane kuko abamwari utero umunsi kugira twifatikanye muri kino kiganiro muri televiziyo ya Argos TV kandi tukagira ko tuvuga duti n'ubundi munsi muzodukenera nukuri murahawe ikaze tuzosimbagana kugira ngo tuyage kubijanye n'ubukinga ibidukikije kuko ibidukikije niyo nzu yacu tusanga tuyibayemo mu bidukikije n'umuntu harimo uwari wese rero abwiwe kumenya ingene yokinga ibidukikije. Natwe turagushimiye cyane ko baba twitavye. Ni kuri ako kamo ko mutumire bakozi ba Argos TV turangirije ko iragana cyo munsi tubasezere tubashimira naho gutaha.